n'izina rya data wa twese n'iry'umwana n'irya mpwemu yera amen. Kuruno wa 24 Kigarama umwaka 2023 radio ubutumwa bw'amahoro yaragendeye ishengero rya Pentecote ry'Ibujumbura ku Ntahangwa aho bari baramutse bafise ubatizo. Umwungere wa kabiri w'ishengero rya Pentecote ry'Ibujumbura Reverend Pasteur Nahimana Daniel akaba ariwe yasomye ijambo rirongora ivyo bikogwa. Inyuma y'iryo jambo haciye hakurikira ibikorwa nyezina vyo kubatiza aho habatijwe abagera kuri 85 muri bo 18 bakaba bari bavuye mw'ishengero rya Pentecote ububwiriza bwa Ruvumera nayo abandi 67 bakaba bize ngaho nyene ku Ntahangwa. Niwe yavuzwe na Yesaya yavugishwa n'Imana ati ijwi ry'usemerera mu bugaragwa ati mutegure inzira y'uhoraho mugorora inzira y'ubutini cyane hariya 15 maze ari Yerusalemu n'Abiyudaya bose n'igihugu giherereye kuri Yorodani cyose bati wabo baza kuri we abatizwa nawe mu ruzi Yorodani batura ibyaha byabo. Abonye benshi bo mu Bafarisayo no mu Basadukayo bazanye no kugira ngo babatize arababaza ati abana b'inzoka mwe ninde yabahuriye ngo muhungu burake butoza nuko namwe gutozikiranye no kwihana mwe kwiyumvira mu mutima muti dufise Aburahamu niwe sogokuruza ababwira yuko aya mabuye Imana ishobora kuyabyuramwo abana ba Aburahamu ariko icyaha kigenekereje ku bitsina by'ibiti nuko rero igiti cyose gitanga ibyiza kiracibwa kigaterwa mu muriro kuri byo ndababatiza mu mazi ngo mwihane ariko muzoza hanyuma yanje andusha ubushobozi bimbereye no kumutwaza inkweto uwo azobatiza muri mpwemu yera no mu muriro urutaro rwiwe ruri mu kuboko kwiwe kandi azokubura imbuga yiwe neza imburira ingano ziwe mu kigega maze urikuruka awuturire mu muriro utazima kandi dufashe cyane. N'aya majambo y'Imana twesomera ababene data biyemeje kugeza ikirenge mu ca Yesu umubatizo watangiye kera ni mubaye abambere kandi icyo twizera yuko mutabaye abanyuma twizere yuko muzokwirikirwa mu gihe inzamba yo bitaravuga ariko inzamba yo kivuga mubaye abahige kuko mwahisemwe neza turabakeje rero Yesu abahumugisha. Aba nubwo twumvise aya majambo uyu mubatizo ujana no kwitegura mu mutima si gupfa kuza gusa ko turumvise Abafarisayo n'Abasadukayo ko nabo baza ngo babatize mwaka bati hari ikintu murinda gukora mukwiye kwihana mukanga gutozikiranye n'ukwihana nimuvuge ngo nuko muri Abasadukayo nimuvuge ngo nuko muri Abafarisayo gusa birashika umuntu ugasanga ari fiera aranezerewe n'idini yavukiyemo canke n'idini yakuriyemo ariko nako bakubwira yuko idini sibyo bizogushikana mw'ijuru. Ikizogushikana mw'ijuru no kuzowarihanya ibyaha iyi nzira y'agakiza ukagenda wisunze ijambo ry'Imana ugiyemo neza hamwe no gufatwa ukuboko na Yesu bizogenda neza ijuru rizoritana kabuza kuko umuhamagaro w'Imana umuhamagaro wa Yesu Kristo yarahamagaye abarushe n'abaremerewe kugira ngo abaruhure. Ndashima Imana yuko nawe urimo kugira uri guhitamo gutya nuko nawe kumbura ari byari bikuruhije ari ibyari bikuremereye ariko hamwe no kwitaba umuhamagaro wa Yesu uri hano kugira ngo ugere ikirenge cyawe muciwe wisunge ukuboko kwiwe k'ubushobozi Yesu nawe aheza cyane.
hanyuma dusome irindi jambo hariya mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka igice ca 3 ku murongo w'indwi. Hari impanuro abo bari baje ku mubatizo wa Yohana bari bafise ibibazo, bakabwira ati none twebwe ko tumeze gutya na gutya tugire gute? Akabaha impanuro umwe wese bijanye n'ivyo yari yiremetse. Luka 3 ku murongo w'indwi turabona ngo nuko abwira ishengero ryari rivuye iwabo rije kubatizwa nawe ati, mwabana b'inzoka mwe, ninde yababuriye ngo muhunge uburake buzoza? Abo bana b'inzoka ntimurimo, kuko mwebwe nta buryarya burimo. Mwaje murondera gukizwa neza, mwaje murondera kuba mu ishengero ry'umwami kugira babere umwungere mwiza kuko n'umwungere mwiza. Ariko ndagomba ku murongo w'10 ijambo ry'Imana rivuga ngo ishengero riramubaza riti none tugire dute? Arabishura tufise amapfunda abiri, rimwe narihe utarifise, ariko abigisha urukundo kutaba ingumi, kutigungira. N'ufise ibyo kurya ntagira atyo. Kandi haza n'abatoza kori kubatizwa, baramubaza bati mwigisha tugire dute? Arabishura ati ntimugatoze abantu ibiruta ibyo mwagezwe. Ni kuvuga ngo amanyanga umuntu yahoramo nayareke, uburyarya umuntu yahoramo nabisezere, hamwe vy'ukuri agomba kugira neza ikirenge mu ca Yesu. N'abasoda baramubaza bati two tugire dute? Arabishura ati ntihakagire umuntu mutangisha impongano canke mwagiriza ibinyoma, kandi ingero zanyu zibabumbe. Yesu nashimwe. Izi mpanuro aba bantu bahawe yabwiye abamubajije, namwe webwe kumbure mu mutima murafise ibyo mubaza Yesu kijanye n'ivyo mwahora. Umuntu wese yahora agendera mu nzira igoramye ntapfeyo atumbera inzira igororotse. Ijambo ry'Imana rikubera itara, kandi nubwo twavyumvise yuko no munsi mubatizwa mu mazi, ariko hariyo ugiye kuza mu mitima yanyu bivanye n'ingene muzovyifata bazobatiza muri mwewe. Uwo mwewe niwe azobarongora neza, azobabera umujanama, azobabera umwitsi, azobabera umwigisha, azobereka aho mukwiye guca n'aho mukwiye kwirira. Si byiza rero yuko umuntu aje kugira ikirenge mu ca Yesu no munsi yosubira muri za ngeso mbi yahoramo. Wahora abesha nabireke, wahora yiba nabireke, wahora agendera mu ngeso mbi z'isi abireka. Bigeze ngaho ijambo ry'Imana yemere abari imbere murongora, kandi aha abantu barabarindiriye aho mwahora muba, abo mubana, abo mukorana, abo musangiye imirimo ya misi yose mu muryango, bararindiriye imbuto muzokwama. Kandi nimwaba imbuto nziza muzobona ikibatizo gikurikira baraje barabakurikiye, kuko ingeso zabo zizoba zarabamurikiye. Nibabona mwahindutse, ivyo mwahora musangira bibi bakabona mwarabihevye, bazoca bavuga ati bwabo ndi inzira ni nziza, hari icyo Imana ikorera abantu ikabahindura. Ubwo naka yahevye, ubwo naka yaretse, ubwo naka atakiri wawe nitwahora turi kumwe, Imana yaramuhinduye, reka nanje ndamukurikire kugira ngo ndonke ivyo yarose. Yesu nabahezagire, muzovyitegererezo vyiza, ingeso zanyu zizomurikira abandi, kugira ngo ku bwanyu bazoze kuri Kristo. Umugisha uhoraho bane namwe, Yesu abahezagire. Dusenga Imana. Mana data wa twese kuvyagiye mu ijuru, turagushimiye umunago mushasha. Vyaguhimbaye yuko uno munsi aho bari hano bahagaze imbere y'ikoraniro ringana gutya kugira ngo bagushingire intara, biyemeze kuvyo bahora bari, hanyuma bagendane nawe kugira ngo bafate ukuboko, kugira ngo babere umwami n'umukiza, kandi babere umwungere mwiza. Mu mitima yabo bafise disposition kuva muri biriya bahoramo vyose,
ariko nibo kishoboza utari kumwe nabo. Nubahezagire mwami, ubarabe uri mw'ijuru, ubagirire neza inzitizi zose zahora zibazibira ya mabariyeri warayakuye mu nzira. None turabasengeye uno munsi aho bagiye kugera ikirenge mu cawe, ube hano ubaho umugisha, ubahezagire, ubafate ukuboko. Uno munsi wabere umunsi w'indibagirwa mu bugingo bwabo, kandi bamaze kuva mu mazi bace baramiriza ijambo ryawe ribamurikire mu nzira zabo zose, kandi uzobabatize muri mwemu wawe. Kandi mwami, iyi nama uko bagize itume bagira inzara n'inyota zo kuzotabwa butwe bw'umwana w'Imana mw'ijuru. Urakoze kubyumvise kandi ugiye guhezagira mwami uru rubanza, utubere urubanza rw'umugisha. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Yesu abanezere. azabatiza abantu benshi mu mazi benshi, yabatiza abantu bihanye ibyaha byabo kandi banduye ibyaha byabo. Aba nabo mwami barumvise ubutumwa bwiza barihana, baza ku kirenge mu cawe. Twebwe tubatiza mu mazi menshi, nawe babatiza muri mpemu yera. Turasengeye amazi mwami, turasengeye umuntu wese mwami yinjiye hano muri aya mazi agira umugisha, azomugisha mu gihugu no mw'ishengero. Urakoze Mana kubana natwe muri byose, mw'izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Ndakubatiriza mw'izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. Ndakubatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen.